kuri wa gatanu amagenekezo ya 17 ntwarante nyine icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye urongoye urwego nshingwabikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika akaba ryari n'iryambere ashitse mu gihugu c'u Burundi kuva agenwe muri ayo mabanga. Uwo mwubahwa Moussa Faki Mahamat yarakeje cyane y'icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi ku mbono afise ku gihugu igaragara cyane ku bikorwa vy'iterambere bikorwa na leta y'u Burundi, ku kigoro ko gutsimbataza intwari ibereye kugwanya ibiturire n'ibindi bene ku ntambwe igihugu c'u Burundi kigeze ko mu gutsimbataza amahoro, aho yiboneye yuko amahoro asasagaye mu Burundi. Anakeza cyane avuga ati utumbere igihugu c'u Burundi nico gifata iya mbere mu kuja gusahiriza ibindi bihugu mu bikorwa vyo kugarukana umutekano. Baragarutse cyane kuri ico kibazo c'umutekano muri rusange muri Afrika, haba mu bindi bihugu nka Somalia n'ibindi, na cane ku kibazo c'umutekano muri aka karere k'ubuseruko mu gihugu ca Garanira intwari ibereye ya Congo RDC, aho nyine icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko yasavye cane yuko ubumwe bwa Afrika bwoshigikira inteko zo mu karere ziri muri Congo kugira ngo zifashe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro biciye mu kigega c'amahoro c'ubumwe bwa Afrika, le Fonds pour la Paix. Baraganiye cane kandi kucerekeye ikibazo c'ugwaruka, aho nyine icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi yashinze intahe ingene igihugu c'u Burundi kiyo kiratera imbere kubera ugwaruka biciye mu migambi myinshi, haba umugambi payeje, haba amakoperative ugwaruka rurimwo, haba ingene gwitwararika cane ibikorwa vy'iterambere eka bikanatuma n'amahoro atsimbatara, kuko iyo ugwaruka rutari mu bikorwa usanga kenshi gwajuragijwe. Rero yaremeye yuko azotanga n'integuro y'ibikorwa n'imigambi yokorwa n'ibindi bihugu, kuko murazi yuko aho inama iheruka kuba ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa Afrika yajeje umukuru w'igihugu c'u Burundi kurongora umugambi ugwaruka amahoro n'umutekano. Muri iyo ntumbero rero azoshikiriza integuro c'imigambi n'ibindi bihugu vyo kwisunga bifatiye akarorero ku gihugu c'u Burundi, aho tubona yuko ivyamwa vyamaze gutangura kwibonekeza. Baraganiye kandi muri rusangi n'ibindi bibazo bihanze Afrika vyo teza imbere Afrika. Baragaruka cane ku kamaro kuko ibihugu vya Afrika vyofatana mu nda bigafashanya kugira ngo kuko iterambere rya Afrika rizova ku banyafrika. Umwubahwa Moussa Faki Mahamat asanzwe arongoye urwego nshingwabikorwa rw'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika yarashimye cane umwanya yamaze mu Burundi ngene bamwakiriye, ariko arashima cane n'ukungene yashoboye gushika hagati mu gihugu, aho yakeje cane nyene icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abarundi, yavuga ati Uburundi mwarahezagiwe. Yariboneye ingene Uburundi butotahaye, arabona inzuzi, arabona imirima aho yagiye aragaruka kuri rya jambo nyene icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi yama avuga ati iterambere ry'u Burundi rizova mu bikorwa vyo kurima, kuko isi y'u Burundi ari isi rimera. Uburundi bwarahezagiwe cane. Aratera rero intege abarundi muri rusangi yuko twobona ikirezi twambaye uko cera, kuko ko yasanze igihugu biri hake mu bindi bihugu, ari igihugu gifise imvura gisa neza kitotahaye. Rero uwo mubonano wasozerewe baganira neza biyemeza kandi ko bazobandanya bashigikirana mu bikorwa vy'iterambere mu Burundi no muri Afrika muri rusangi.